nobamenyesha yuko mu gisirikare atakazi kariho, sakazi uje mu rwego rw'abansi umuntu akunda igihugu abaje kwitangira igihugu, kuko twebwe ntimutubone gutya aha iyo rugeranye ko tumusubira kutubona tumusubira kutubona tuje iyo ruriko urasura tukaja kuzimya. Rero umunyakazi ntiyobikora ivyo, hakora ni novuga yuko ari igisirikare c'umwuga, umwuga bita mu gifaransa professionnalisme, kandi ukunda igihugu, patriotisme. Udafise rero uwo mutima wo gukunda igihugu, nta kazi kariho, nta kazi batanga mu gisirikare, ni ukuza kwitangira abandi bibaye ngombwa ukigura igihugu, batanga amaraso yawe, mugabo abandi bakabandanya babaho kubera wewe wabaye nyene ico utegerezwa kuba.